ubwa mbere igiterwa c'ikibonobono ntabwo ari gishasha mu Burundi kuko carigeze kuba kirimwa kuri leta y'ababirigi igihe c'abazungu canke c'abakoroni, hanyuma cararimwe ikiringo gito mugabo mu nyuma kiragenda. Twebwe rero twasubiye kugarukana uburimyi bw'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi kugira ngo tukigwize, kubera yuko twari tubonye yuko gishobora gufasha guteza imbere abarundi, kubera yuko ari igiterwa gisanzwe ari njabukamazi. Njabukamazi rero igihe mu Burundi dukeneye amafaranga mvamakungu, natwe twabonye yuko igiterwa c'ikibonobono coshobora gufasha kugira ngo ayo mafaranga aboneke biciye mu burimyi bw'igiterwa c'ikibonobono. Kikaba rero ari igiterwa gihingurwamwo ibintu vyinshi bitandukanye, aho ubushakashatsi bwerekana yuko igiterwa c'ikibonobono gishobora kuvamwo ibintu 23. Twebwe rero hano ico twibandako cane ni kukirima, hanyuma tugaca tugihingura. Kugihingura twebwe tuzogikuramwo ibintu 3 vyonyene nivyo twashize imbere, bigizwe n'amavuta asanzwe akomoka mu kibonobono, amavuta azimvye cane kw'isoko mpuzamakungu haba na hano nyene mu gihugu, kuko dusanzwe twaratanguye kuyahingura mbwa ku rugero ruto, aho iritiro imwe y'amavuta tuyidandaza amafaranga 240 vy'amafaranga y'amarundi. Rero akaba ari amavuta tubona akenewe cane hano mu gihugu, kuko hariho abayagura kugira ngo bayisige abavure indwara zo ku rukoba, hariho n'abayagura kugira ngo bayisige akuze imishatsi yabo, hari n'abayagura rero mbere bakayakoresha mu buryo bw'ubuvuzi, bakanywa dukeya kugira ngo asohore amasumu canke ibinure bidakenewe mu mubiri, umva mu buryo bwo koga mu nda. Hanyuma kandi tutibagiye bivanye n'imyizerere y'abantu batandukanye, hari n'umugwi wundi munini ugura ayo mavuta kugira ngo bizera yuko ashobora kubirukanira amashetani, imikoshi, inyatsi n'ibindi. Rero twebwe tumaze kubona yuko ngaha mu Burundi umugwi munini w'abantu bayakeneye, twahisemwo kuca duhamagarira abarundi bose kugira ngo turime ico giterwa tukigwize, kugira ngo ico kintu tubona abatari bake bakeneye babandanye bakironka. Si hano mu Burundi gusa, no muri Afrika novuga nka yose henshi barayakeneye, cane cane no hanze rero ko turayarungika mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Buraya, Amerika, Australia na Aziya. Hanyuma ikindi kintu tuzohingura coco ntituragishikira ni gukora imiti ipoma ibiterwa, tuzohingura dukoresheje amababi y'igiterwa c'ikibonobono. Ikindi kintu twebwe twahisemwo gikomeye cane ni gukora ifumbire kama ikomoka mu burimyi, ikomoka mu kibonobono. Kubw'ivyo rero turiko hano twiyegeranya kugira ngo tugwize ubwa mbere ico giterwa, ngama kimaze kugwira twubake ya mahinguriro, duheze turonke rero vya bindi vyose duhejeje kuvuga dukeneye bishobora kuva muri ico giterwa. Dufatiye ku biharuro canke ku makuru dusoma mu bindi bihugu vyose birima ikibonobono, mpereye dufate nko ku mugabane wa Amerika ari igihugu ca Haiti, leta ya Haiti mu mwaka wa 2016 yarashoboye gusohora icegeranyo ivuga yuko ikibonobono ricin mu rurimi rw'igifaransa cafashije guteza imbere canke kuduza amikoro abenegihugu bo muri ico gihugu ca Haiti. Hanyuma kandi tugaca turaba n'icegeranyo gitangwa na leta ya Madagascar canke ya Kenya, naho nyene baremeza yuko ikibonobono gifasha kuduza amikoro y'abenegihugu. Tugarutse rero hano mu Burundi turavye ibiterwa vyose birimwa, ahubwo dusanga ikibonobono arico coshobora kuba kigurwa amafaranga menshi cane mu gihe twokirima hama tukumvikana namwe mu masoko agikeneye.
aha novuga ko twebwe ubwa mbere abo turiko turakigurira tubaha amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10, ariko kigeze ku isoko mpuzamakungu ikiro kimwe gishobora kuba kigugwa amafaranga tugeranije gushira mu marundi hafi hagati y'ibihumbi 90 n'ibihumbi 100. Kutyo rero tukabona neza yuko abarundi bijukiye kukirima kumbure cofasha kongereza mikoro yabo ha ruhande y'ibindi biterwa byinshi bari basanzwe bari. Twebwe twahisemo gukorera hamwe nka koperative kugira ngo ntihabeho uwitwa ko ari boss aja kugurira umurimyi, ahubwo twese dukorere hamwe tukirimire hamwe abaricyo bw'nyene tucishorera, hanyuma tuzoshobore kugabura ayo twaronse ataguhishanya, kuko mu gihe biba bitameze gutyo haca habaho ubuza akagurira umurimyi akamuha yo yishakiye, we akaca agenda kuronka amwe menshi. Ivyo rero twebwe twarabikuyemwo, twebwe dukorera hamwe, nuko twahisemwo gukemura ico kibazo kugira ngo umurimyi ntashobore gucika intege. Turafise imirima twarimiye hamwe, kuko novuga yuko twari tukiri mu ntango ko twabanje gukora igikorwa cyo kumvisha abarundi yuko ikibonobono gifise akamaro, hanyuma rero barabibonye gushika ubu. Novuga yuko dufise twese hamwe turafise amahegitari arenga gatoya 12 twarimiye hamwe. Tukaba dufise rero n'iyindi mirima myinshi cyane yagiye irarimwa n'abanywanyi, ariko babikora nko mu buryo bwo kugeza, bavuga ati reka turabe ko ari ivyo batubwiye ko cera kare, reka turabe ko ari ivyo batubwiye yuko nitwakirima bazotugurira, reka turabe ko ari ivyo. Ubu rero ivyo byose bari bakoze kugira ngo barabe ko ari ivyo, baramaze kubona yuko ari ivyo. Twiteze rero yuko muri iri rima rikurikira ari naco gituma twabahamagaye kugira ngo tubivuge kare, bitegurire kurima igiterwa cy'ikibonobono mu irima rikurikira. Rero turiteze yuko nibakirima tuzova turonka umwimbu ugwiriye twifuza kugira ngo dushike kuri ryahingurira. Duhereye kuri leta twosaba yuko nkuko ariyo biciye ku ndongozi zituyoboye cyane cyane umujama w'abajene, kuko ndavuga gutyo ko nanje sanzwe ndi umwe muri abo, ko yodufasha cyo kimwe nabo bose babishoboye, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije baturonse amatongo. Twarumvise kuwa mbere ku munsi mukuru wo kwikukira, twarumvise ko nyene icubahiro yarivumereye yuko abantu bafise imigambi yo kwiteza imbere bobaha amatongo. Rero turifuza yuko kibonobono twoba abambere mu guhabwa amatongo kugira ngo turime ikibonobono. Ico nico dusaba leta. Ikindi dusaba nk'akamo dutera abene gihugu ni kubasaba bijukire cyane kino giterwa, bakirime ku bwinshi, bashize amazinda yuko isoko ihari, twebwe ubwacu turi isoko n'ubu turakigura, ntibagire ubwoba, ikibonobono tuzokigura, n'abagikeneye ni benshi, hanyuma mbere banaze twifatanye, kuko uburyo turiko turakoramwo twarumvise na nyene icubahiro yarabushimye igihe yariko araganira na mugenzi wacu Mutima Lokomedie, yaradutanze ko akarorero, aravuga ati nimukore nkuriya ariko ararima ikibonobono, yahamagaye abantu bose abegeraniriza hamwe. Rero bumve ko n'ubu tubandanya tubahamagara kugira ngo baze twiyegeranye, hama kandi bareme, kuko kandi nanyene icubahiro yarabigarutse ko incuro hafi 3, aravuga ati ikibonobono twararavye dusanga muri kija kibonobono harimwo amaritiro menshi y'igitoro, bivuze yuko mu gihe boza tukakirima hama tukagishora dushobora kuba tworonka amafaranga ashobora kudufasha gukemura bimwe mu bibazo tutegwa n'ibura ry'amafaranga mva makungu. Abanyagihugu rero bariko baradukurikirana bumve yuko tubateye akamo, banyaragase baze, nta na hamwe tutari mu gihugu
baturondere tubereke uburyo bifatanya natwe kugira ngo mwirima rikurikira turime ikibonobono. Igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi twasanze kiba hose uretse ko gikeneye isi ryoshe, hanyuma twasanze rero ahantu hashushe novuga nko mu kiyaya c'Imbo co kimwe n'intara zimwe zimwe nka za Ruyigi, ahantu ubona ko hashushe cerera amezi 5. Hanyuma ahakanye naho uko harahari hano mu Burundi cerera amezi 6. Rero gitanguye kwera gishobora kubandanya gushikana ku myaka 5, 6, 7, 8 mu gihe cyafashwe neza, kuko kibangamirwa cyane cyane n'udukoko dusanzwe twonona imirima, kuko nico giterwa cyonyene kiryoshe gusumba ibindi biterwa byose birimwa, kiryohera tujya dukoko. Ari naco gituma bamwe mu bahinga b'abarimyi cyane cyane abagwiza mbuto barifashisha ikibonobono, bakanatanga n'impanuro ku barimyi ko mu gihe baba bariko bararima batokwirengagiza gushiramwo ikibonobono, kubera yuko giheza kigakingira ivyo biterwa vyabo mu gukingira twa dukoko. Bivuze ngo twa dukoko tuca tuza tukaja kwirundaniriza ku kibonobono, uri upompa rero ukaca upompa ca kibonobono, gutyo ukaja kwimbura ibindi biterwa bikomeye bitigeze bigwana. Ego cyane, ariko tubanza kumusaba kuba umunywanyi umwe muri twebwe, kuko twabonye mu gihe atabaye umunywanyi umwe muri twebwe twohava tumurenganya, ugasanga we yungutse rimwe, akunguka ku byo twamushoreye ariko ntaje kunguka kuyo natwe twaronse tugiye guhingura. Ivyo rero nta kibazo, umuntu wese ariko aradukurikirana azi ko afise itongo rigaragara ataco ariko ararikoresha, eka naho yo yarasanzwe aririmamwo ibigori, twomusaba ko yorima ikibonobono nta ngorane, tuzomugurira kandi mugabo vyoba vyiza yifadikanije natwe. Kubera ko uyu mugambi ari uw'abenegihugu bato bato, twashizeho uburyo buto cyane, twibaza ko umurundi wese yoronka amafaranga ibihumbi 12 niyo ashobora gutanga kugira ngo abe yifadikanije natwe, aronke bwa burenganzira bwo kurima ku giti ciwe, yongere kandi azoronke n'inyungu ku byo tuzoba twaranguye byose bizana inyungu muri kibonobono.